Reka nsubire ndabahe ikaze nshuti banywanyi wacu kuri mwese mukurikirana ibiganiro vyacu ducisha kuri iyi mboneshakure yanyu ya Burundi News TV. Turi kw'igenekerezo rya 27 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2023, tukaba tugarutse tubashitseko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira kuri iri genekerezo. Ibintu birahejeje gukomera cane, umugambi wo kwica umukuru w'igihugu nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Ibintu birahejeje gukomera cane mu nama nkenguzamateka na nshingamateka, naho muri eta majoro naho inzu iriko irasha. Turabigaruka ko vyose, reka ndabakengurukire cane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone. Kuba atarabikora aka niko karyo, ndagusaba umanuke musi y'iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uraca urabona ari akazogera nawe nyene upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose ido nido. Kuri ubu ngubu rero amakuru ahejeje kudushikira ni amakuru muba mwatorejwe n'umugwi w'abamenyeshamakuru akomeye cane akorera mu karere k'ibiyaga binini n'abandi bakorera mu gihugu c'u Burundi, bityo bakatugirira amatohoza tugatosora inkuru tukazibashitsako ngaha kuri ngurukana bumenyi. Ni amakuru avurwa mu gisata ca politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira. Kuri ubu ngubu rero twatahuye ibijanye n'uburyo umugambi wo kwica umukuru w'igihugu nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye womenya aho icaha kindi bagirije General Guillaume Bunyoni coba caravuye. Imvo zavyo zose twazizanye, ni amakuru muba mwaranyegejwe, ariko kuri Burundi News TV turayegeranya tukayatosora tukayabashitsako yose uko yokabaye. Reka rero ukurikirane aya makuru uko operasiyo yo gutegura kugandagura umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye yoba yarateguwe. Uyu General Prime Niyongabo muraba ngaha kuri iyi mboneshakure, biravurwa ko ari we muntu akomeye cane mu mugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu. Ni nyuma yuko umukuru w'igihugu nawe yagerageje kw'igerekerezo rya 25 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2023 kuba yasinya ya dokere mwigeze mwumviriza mu makuru yahise kuvyerekeranye nuko General Prime Niyongabo aragomba gukurwa mu mabanga ajejwe. None kuri ubu ngubu rero ibintu birahejeje gukomera cane ngaha mu Burundi, aho uyu General Prime Niyongabo yafashe ingingo ikomeye cane yo kuba yarungikwa muri wa mugambi yari yateguye. Nanone nyuma yuko umukuru w'igihugu atari ngaha mu Burundi, biravugwa ko uyu General Prime Niyongabo afitanye umubano ukomeye cane hamwe na General Guillaume Bunyoni wahora ari umushikiranganji wa mbere mu gihugu c'u Burundi. Aba bategetsi bibonekeje muri uyu mugambi wo gutembagaza Major Evariste Ndayishimiye nk'uko vyumvirijwe. Nanone bamwe bakavuga ko vyaba ari ibihuha kuko boba ngo batari babiteguye, ariko amakuru ava mu begereye umutegetsi umusoda utashatse ko tumuvuga izina ku vyerekeranye n'umutekano wiwe no ku mvo z'umutekano wiwe, avuga ko kudeta yateguwe ariko batinye intwaro ya nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Harimwo abategetsi batavuga rumwe nabo bari bateguye uwo mugambi, baca baraburizamwo uwo mugambi. Umukuru w'igihugu agishika mu gihugu baravyumvirije, vyibonekeje mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu yarashitse aratangura kubeshuza amakuru y'ububeshi ngo yari yibonekeje mu Burundi. None kuri ubu ngubu wowe wumvirije ibiganiro n'amakuru bitandukanye ku mboneshakure zitandukanye, wumvirije ari ukuhe kuri kwari kurimwo muri ivyo vyabaye kandi vyibonekeje no kw'iradiyo y'igihugu RTNB. Amakungu, abamenyesha amakuru bo mu karere k'ibiyaga binini nabo murazi ko bari batanguye gutangaza inkuru za kudeta yari yibonekeje. Kuri ubu ngubu rero General Prime Niyongabo arahejeje gufata ingingo ikomeye cane. Umwe mu begereye ubutegetsi bwa nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye yatubwiye ko General Prime Niyongabo ataco yokora ku mukuru w'igihugu, akavuga ko ibi vyose azobigerageza ariko
umutekano w'umukuru w'igihugu uracungerewe cyane kuko atawuwuhungabanya. Turaza kubigaruka ko nanone mu idonido ry'amakuru twabateguriye. Amahera yatanzwe nangahe, yari kuzihe mvo, canke uyu Gervais Ndirakobuca nici yanse ko bakora kuko niwe nanone afise ingingo ikomeye cyane muri aya makuru, avuga ko ibi vyose yanze ko vyoba. Nanone turabigaruka ko mw'idonido ry'amakuru twabateguriye. Reka amakuru yacu tuyatanguriye ku makuru avugwa mu gihugu c'u Burundi, turaza kugaruka tubashitsa ko ajanye n'uyu mugambi, iyi operasiyo yapanzwe igategurwa n'abategetsi babiri bo muri Eta majoro no mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ibi rero reka tuze tubigaruka ko vyose mu buryo burambuye. Kuri ubu ngubu rero nk'uko twabibabwiye, reka amakuru yacu tuyatanguriye ku makuru avurwa mu gihugu c'u Burundi. Umunywanyi wa CNL apfunzwe inyuma yo gushwanira mu bunywero. Jonathan Sinzumusi yahagaritswe inyuma y'ijoro ry'umunezero mu bunywero vyakurikiwe no gutana mu mitwe hagati yiwe na Ernest Niyonizeye nyir'ubunywero nyene, ariko uwo mwene ubunywero asanzwe ari umukuru w'imbonerakure muri zone Giharo mu ntara ya Rutana mu manuko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Umuryango w'atavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD usaba ko yorekurwa. Kubw'abanyagihugu bo muri zone Giharo, Jonathan Sinzumusi na Elise Niyongabo azwi ku izina rya Cege bagiye gusangira urukanwa n'abafasha babo kuri uyu wa gatanu. Kuri ubu ngubu rero bikaba vyakomeye cyane. Ico kirabo ni ica Ernest Niyonizigiye arongoye imbonerakure. Abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD muri zone ya Giharo. Kuri ubu ngubu rero ku bw'ayo masoko nyene, icupa riri gusa n'ivyeri ryaratemvye rirameneka. Ernest Niyonizigiye yaciye aboneraho ubwo nyene gutangura imvururu no gushwana cane. Jonathan na Elise barasavye ko boriha iryo cupa ritagiramwo na kimwe, ariko Ernest Niyonizigiye n'umukozi wiwe baciye baratangura kubakandamiza abo bakiriya bashika kuri babiri. Baranagerageje kugomba kuzana irindi cupa rigaragara ko risubiriza iryo rigasubirira iryo ryamenetse, ariko bivye ubusa baravyanka vyose, niko uwabibonye avyigana. Jonathan Sinzumusi na Elise Niyongabo bose ni abanywanyi b'umugambwe CNL. Bivurwa ko canke boba bari batumwe n'uwo mugambwe wa CNL, bikaba birizo mvo ziriko ziravugwa zihwihwiswa hirya nino mu makuru ariko arakwiragizwa mu gihugu c'u Burundi. Mwene unywero yaciye rero atwara Jonathan Sinzumusi kuri iyo komisariya y'igipolisi ca komine Giharo. Kubw'isoko mu gipolisi, Sinzumusi gushika ubu apfungiwe mu gasho k'igipolisi ca komine Giharo. Elise Niyongabo nawe nyene ariko araronderwa n'imbonerakure kubw'abanyagihugu bo muri iyo zone. Umuryango wa Jonathan Sinzumusi usaba ko yotezurirwa, igipolisi naco nyene kikavuga ko camufunze ku mvo z'amatohoza. Kugeza ubu nta nkuru ivuga ko yorekurwa iradushikira, nituza kuyironka abamenyesha amakuru bacu araza kwitosora tuyibashitseko. Naho amakuru avugwa muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo Masisi, abantu batari bakeya kuri ubu ngubu abari barataye izabo bariko baragaruka bukebuke ikicanga.
abanyagihugu bari barahunze kubera ubwoba bwo ku munsi wa kane wa 2026 Gitugutu umwaka w'2023 mu gisagara ca Kicanga muri grupema ya Bushari Makoto bariko barasubira mu zabo bukebuke. Nivyo umumenyeshamakuru wacu yabonye ubwo yari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abanyagihugu bavuga ko babonye agahengwe kariko karagaruka muri ico gice ca teritwari ya Masisi muri Nord Kivu mu buseruko bwa RDC. Inyuma y'indwi imwe hari akajagari gakomeye cyane kuko abagwanyi ba M23 bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane yo kwegera ibirindiro vya FARDC n'umujyi wa Goma nk'uko amatohoza abigaragaza. Inkuru ya Burundi News TV nanone ivuga ko Shadrack Poruku n'umwe mu bahungutse, umumenyeshamakuru wacu yamusanze ku rwego rwiwe, nanone amusanga kuri urwo rugo rwiwe kuri uyu wa kane wa 2026 Gitugutu umwaka w'2023 amasaha make nyuma yo gushika avuye imweso aho yari yarahungiye. Asigura ko yagarutse kubera imporo iboneka muri ako karere bivuye kuko abagwanyi ba M23 bahejeje kugarukana amahoro muri ako gace nyene kari kibonekejemwo imigwano. Kubw'imirwi yo kwirwana ko ibandanya icungera umutekano muri ico gisagara. Umunsi ibintu bihinduka yagize ati nari nafashe inzira nerekeza imweso aho twabaye mu bihe bibi cane bitoroshe na gatoya, ariko maze rero kumenya ko iwacu ibihe ikicanga hariyo abantu naciye mbona ko nogaruka muhira. Naho mu gihugu c'u Burundi General Prime Niyongabo arahejeje gufata ingingo ikomeye cane nanone yo kwibonekeza mu mugambi wo gutembagaza nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Hatanzwe imiliyoni 23 zo gutegura uwo mugambi wo gutembagaza nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Izo miliyoni zavuye mu matungo ya General Guillaume Bunyoni nkuko yazishikirije umuntu akomeye cane mu baryango biwe yitwa Nahimana Faustin. Kuri ubu ngubu rero amakuru ava mu baryango ba Guillaume Bunyoni nkuko vyibonekeje ko Guillaume Bunyoni yoba yasohoye ayo mahera avuga ko agiye muri uwo mugambi, bamwe nubwo babishidikanyaho cane bavuga ko ayo mahera yoba arayo gusaba ko bomutezurira, kandi mwariyumviye ko tungane bwamwankiye. Kuri ubu ngubu rero ibi vyose biriko biribonekeza. General Guillaume Bunyoni nkuko vyibonekeje ayo mahera imiliyoni 23 zahawe abasoda bashika kuri indwi bariko barategura uwo mugambi. Umukuru wabo ni General Prime Niyongabo, nubwo hasohotse amakuru avuga ko ibi vyose ndakugarika akimara kuvyumviriza yaciye afata ingingo ikomeye cane yo guca avuga ko aba bategetsi nibishora mu mugambi nk'uyu wo kugerageza gutembagaza umukuru w'igihugu bose bazabona ishano nk'iryibonekeje mu myaka y'ibihumbi 2015. Mw'itangazo yashikirije abari bitabiriye inama bikaba bivurwa ko uyu General Prime Niyongabo kuri ubu ngubu nawe none ahejeje kuba muri uyu mugambi. Nkuko vyibonekeje bamwe baravuga ko General Prime Niyongabo yoba ari umucuti cane ukomeye, ari umunywanyi na nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye, kuko nkuko mwabibonye mukahise mwaribonekeje ku masanamu atandukanye aba bategetsi bakomeye cane, umwe yari pare wundi. Kuri ubu ngubu rero ibintu birahejeje gukomera mu gihugu c'u Burundi. Kurikira aya makuru kuri iyi mbonesha kure ya Burundi News TV. General Guillaume Bunyoni we amagara yiwe bihagaze bite? Ariko arasohora amatungo yiwe ku mvo z'umugambi mubi w'amafuti cane wo gutembagaza umukuru w'igihugu. N'icaha yagirijwe none ariko arabandanya kugishira mu ngiro.